mwaramutse canke mwiriwe ikaze nigwanyu muri kino kiganiro Burundi buraririmba ikiganiro kibabwira canke kigaca hirya no hino ibijanye no muziki w'u Burundi mu mpande zawo zose ziwugize nkuko mubizi rero twakira umutumire w'uno munsi yakoze indirimbo nyinshi mwakunze n'ubu mugikunda abimazemo igihe abifisemwe n'uburambe ndetse n'ubuhinga budasanzwe uwo nawe si uwundi ni Face on the floor muramubona ndaguhani ikaze cyane muri kino kiganiro Face on the floor. Asante sana boss. Meze neza? Ameze neza vraiment. Tudatevye Face ni Face n'umuririmbyi w'umurundi. Mu bijanye no muziki nivyo turabizi bitari bike uko byinshi biba ku mugaragaro ariko turashaka kumenya Face yatangiye kuririmba ryari bivuye kuki. Je natangiye kuririmba niga muri primaire. Subiramo indirimbo z'abandi, subiramo indirimbo z'abaririmbyi bandi bo hanze. Nta cyongereza n'abanzi, nta kiganda n'abanzi muga nkazisubiramwo melodiquement nkumva nyine ivyo bijya baririmba nkabiririmba mu kirundi uko ndavyumva. Hajya rero ujya mwanya wo guca amanota cane. Je nari umustar ku ishuri nigako. Hageze ko ndirimba n'abandi bana bace baza ku madirisha. Urumva ishuri nigamo hageze ko duca amanota. Bose bace baza kubera je urumva nabitanguye ke. Hama rero ngeze muri secondaire nari natangiye kwandika indirimbo mu makaye. Inyuma urana nyene kenshi inyuma wasanga wanditse imistari nyene idafashe yo ngaho tu. Hama rero kenshi habaye amakermesse ama journée culturelle nace ngenda nkaririmbira ku mabiti y'aba 50 Cent y'aba Eminem ndirimbira muri ivyo bintu nyene mba nanditse vy'ibijuju nyene biraho tu mugabo ndavuga nti uko biri kose ifoko nanje nzo kwipima ngeze muri 9e cenja kuririmba indirimbo hari muri 2009 ya ni entre 2009 na 2010 et voilà ni 2010 en tout cas yes ego hari 2010 ndafata rero ndarecording indirimbo yanje ya mbere ndayikoze abanyeshuri twigana bose baravuga ati bana iyi ndirimbo kwikaze abantu bose baje kuri studio bayumvise bakavuga ati umuja flowing neza mu nyuma rero numvise batanguye kumpa amasifa banshigikira nje ntangura gushuha mvuga ni kumbe ivyo nanje niyumviriye boshora kubikunda reka nanje gerageze kuko nari namenyereye kuririmba mu beat y'abandi mu nyuma rero bice bigenda uko pore gushika uno mwanya urumva izo nkora zose barashobora kuzakira neza ubu ndashobora kuvuga ndashobora gukora indirimbo ikakira abantu bose mu madomene yose nuko kuva ku ndirimbo yawe ya mbere iyo ndirimbo bwa mbere na mbere bwo twifuza no kuyimenya iyo uvuga uti niyo watanguriye ko hanyuma iraguha n'uruhusha canke akajya ko kwinjira muri game mu muziki w'u Burundi iyo ndirimbo sindayibuka titre ayitwa Iposiko rego nayo nibuka sawa ntaco kuva ku iyo ndirimbo yawe rero ya mbere yitwa Iposiko urugendo si ruto ivyo ubonye mu muziki ntabwo ari bike uruganda rw'umuziki rero ubona gute muri rusangi na cyane rap mu Burundi ubona igeze heye uruganda rw'umuziki ariko bita ngo industry je mbona umuziki uri kuratera imbere kubera ubu we nibaza ko na trophy mwayiduhaye hariho n'abategetsi baratangiye kuvyumva kwera ubwa mbere babibona nyene kenshi mu Burundi bazi neza ko umuziki ukora abantu babavuye uravyumva narigeze kuganira na Ngabo Leonce yambwiye yuko kuva kera ibintu by'umuziki batavyitaho yambwiye yuko yiga kuri université bakubonanye gitari wabutemutse urumva bakaguhora igitari kubera ko witwa umunyamuziki ego ukazira ico gitari ukazira kuba wewe gusura uri umuririmbyi kandi ugasanga uraciye n'ubwenge mugabuziza uwo muziki urumva rero bamye bagifata nk'ikintu c'abantu nyene batagira indero abantu nyene ataco bimariye abantu nyene badafise intumbero mu buzima mugabo pour le moment baratanguye kubona ko arakazi kubera ko karatunga imiryango ya bamwe abakora amakaraoke abaririmba indirimbo nyene carrière solo bose bakabaho même si tutari satisfait mugabo umuziki uratubesheje kandi rero urumva intambwe irahari kuko urumva deja ko abategetsi batanguye gutahura ko umuziki arakazi
warabibonye ko na nyakubahwa yadutumiye kuri bonane tugasangira jewe Natasha Kigingi na Satbi na Mutima aho ni mu gisata ca entertainment, ariko iyo batarabitahura ntibari kwitwiyumvira koko tubaho kujya batumiye abadeje bahehe n'abahehe n'abaki tukaja muri iyo liste natwe urumva ngira ngo bizote babiza bukebuke ya rero uko bimeze kose hariho step hari intambwe nubwo bitaragenda nkuko tubishaka kubera ko nibaza ko umaze kubibona ko umuziki wacu kenshi agaciro kanini karacari ku banyamahanga, abaririmbyi bo hanze baje ngaha ayo bahabwa agaciro kanini kurusha abo ngaha. Imiziki ivuga cyane ku maradiyo cyangwa ku ma TV ni y'abanyamahanga. Ivyo byose urumva turakeneye patriotisme, turakeneye kwiga gukunda igihugu, twumve ko ibihakorerwa imva kubera ko ntawa nka konka nyina ngo agwaye amahera kabisa. Umwana wawe nubwo wari umusuma waramuhevye kubera n'amaraso ya usanze ahantu bariko baramugigiza n'amahiri hariya ntushaka kurengana agatima karatera karavuga ati naho namuhevye uyu n'umwana wanje mumureke. Rero umuntu wese ahageze yarakwiye kuvugira ibintu byose bikorerwa mu Burundi, yaba umuziki yaba ibintu byose bikorerwa hakuba misi umva nubwo vyoshika ugasanga n'umuririmbyi aririmba nabi ukumva ko umushigikira uko nyene mugabo ntuje kumumara amazi imbere y'abanyamahanga uzobumara amazi igihugu cyane fa kushigikira uko bimeze kose. Aho wari kuravuga umuziki muri rusange hanyuma rap nayo rero ubwayo bwanege tuyihagaze ko nayo ubunigeze hehe? Bo je rap kabisa kugisanzwe ngerageje kuraba navuze ngo umuziki en general niyo bafata nk'uwabavuye cyane cyane rap. Hageze kuri rap hoho baca bumva ko abantu aba yahimbye imyotsi mugabo nashaka ndacira umugani yuko isabuni rirabura ikaza n'ifuro ryera. Ndibaza ko mubizi yuko na pasteur ariko arigisha ijambo ry'Imana hariho note avugiramwo avugira muri tenor hejuru mugabo agiye gusaba amayinite cyangwa agiye kugura umukate cyangwa umuti kuri farumasi ntavuga kurya nuko rero ba Kristo cyo suppose agiye kugura jina none acavuga uko nyene ngo nemomeje muri rya note nyene ntibikunda. Rero muri rap kuya kuntu badufata nk'abavuye nk'abantu warumogi ni style ya revolution igiye yatanguriye ku ba esclave bari muri Amerika bafunzwe iminyororo ko ari nko kwiganza urumva bakoresha ururimi ntibari bugwane nta nko bagira abazungu babafata nabi bama bafunzwe imyaka yose igihe cyose ico bakoze bahisemo kwiganzura mu gukoresha amajambo. Kenshi ntuzobona umurapera ariko aradraga inkumi ariko ararapura kuko happy ivuga kubijanye no kwigisha societe ikavuga ku bintu bitagenda neza urumva canke kudisingana muri ivyo bintu nivyo biranga umurapera. Rero iyo bishitse bakumva ajya amajambo umuntu atondeka ariko kenshi umaze kuvyumva ni ibintu vyigisha. Rero kubera ko baba bamaze kubona ama example bamwe nk'abanyamerika bameze uko nka Tupac na ba Notorious n'abandi bose usanga mu maklipe berekana ibintu vy'urumogi kiniki umva style yabiri viola kubera nta rukundo baronse nta affection kwari nko kwiganzura. Rero bavyumvise gutyo na hano mu Burundi rero bumvise uri kurarapura ngira ngo narabivuze no mu ijambo wa musi wa matrofe jewe gihe ntangura gukompeta muri isanganiro n'abandi harimo indirimbo yanje yitwa Stress naririmbanye na Yoya nayikoreye i Kigali. Hari umuntu ari muri jiri yambwiye ngo rap si umuziki ngo ivyo bintu bafangagura nibiki narabaye deshi ndababara ndumva nyene ndacitse intege nabivuze ingene vyagenze mugabo pour le moment baragiye baratahura yuko iyo style nubwo ari y'abavayo harimo amajambo mazima ashobora kuremesha abantu babuze ashobora guhuza abantu bashwanye ashobora kuhapartena mu bintu bitagenda neza kandi bigasubira bikagenda fresh. Umaze kuririmba indirimbo zitari nke muri uwo mudiho wa rap nubwo rimwe na rimwe uzura twereka ko na R&B uyishoboye. Muri izo ndirimbo hariho izo bamwe bafata nko kudisingana abandi bakavyita gutukana. Kudisinga kuri B-face nk'umuraperi bisiguye iki bitandukaniye no gutukana? Urumva kudisingana urashaka gutukana biravana n'ubwanditsi bwawe nk'uko babivuze kuko hari abantu bose ntibazi kwandika cyo kimwe
si bose bashobora kwandika ibintu biri mu ubwenge, urashobora no gutukana rega ntibamenye ko watukanye philosophiquement, uravyumva. Jewe kubisanzwe ndemeza neza ko ijya rap yo kudisingana yatanguye abanyamerika, ariko origine yayo ni muri Afrika. Kera hari ibintu vyitwa imikomo, sinzi ko bavyize mu Kirundi, mbere mu w'icenda ni mu wakangara. Imikomo sinibuka ishure twavyizemwo, ariko wumvirije histoire yayo y'imikomo. Kera hariho imigwi y'abungere bagenda bakagenda ahantu, urana nyene ko hari imisozi wasanga itoshe iriko ivyatsi vyahataye. Rero hakabaho ama groupe y'abungere, groupe imwe y'abungere bafise inka hariya n'iyindi iri hariya, bagaca bavuga bati uriya musozi murabubona hajya tugomba dutukane, uwutsinda ubundi gutukana niwe acaja kurisha hariya, urumva. Rero abanyamerika nabo barabihinduye barabidevelopa, bice vyitwa ngo freestyle battle. Freestyle battle ni hahandi baza mwibarabara bagatanga sije ngo turime kuri no juice, wewe nuyu uwutsinda aza kuronka trofe, aza kuronka amaheranga no kunuko ugacuja korera. So uwutsinze kandi abari baratukana, urumva ni kuterana amajambo, gusotorana, kuvyongana. Iyo bishitse rero umwe agatsinda atahukana ku gashimwe. Rero imikomo canke ibitutsi canke ziya kubisingana ni style yo genre yo kwivuga, kwiyemera, kumva neza yuko atamuntu numwe akuruta. Imbere yuko bakwemera ubanza kwiyemera, nico kivugo ca rap. Kuko nibiyaza yuko umuntu wese arashaka no gutangura indirimbo no munsi, agakora indirimbo bwa mbere no munsi, ariko ukazamumva ariko avuga ngo ni king je ubu peti bwose ndaburenze. Je maze nk'iyo yaka 10 indirimbo, muguwo umuntu arimbye no munsi avuze yuko aturengeye twese, arabire kuri we kabisa, uravyumva. Kenshi n'umugabo iyo atashe mu rugo rwiwe cyane yaborewe, kera ruguru nibaza yuko hari ibintu vyitwa imyugariro. Imyugariro urayizi? Yego. Niyo bita portail Bujumbura. Imyugariro ni ibintu vy'ibiti bakoresha ruguru, uravyumva. Rero iyo bishitse umupapa gataha, baba babizi neza yuko ebana umugabo arashitse nibugurura umuryango, bamwumva ariko aravuga akiri hari kwera ninye n'urugo. No muri rap rero umuntu wese ninye n'urugo arabire kuri kwiyemera, ari kuri kuvuga ngo naka ni peti kandi mu mutima wibazi ko musumba. So nico kivuga ca rap. Rero uzo kumva naka yatutse ubundi nitunganya capacité mu kwandika, nitunganya ubuhinga. Hari uwandika nyene akamenya ingena biryohora, n'ubundi aba direct ugasanga ariko avuga ibidakenewe. Mugabo rero umujyambwa bumwe akitukisha ntibakadutukisha, kubera ko indirimbo idaparvena guca ku radio ngo abantu bayumvirize, aho uzoba wakosheje. Mugabo wakoresheje iyo philosophe ukaririmba indirimbo iza guca ku radio, ntibamenye yuko watukanye kandi watukanye. Ubwo nibwo buhinga. Ubu abaririmbyi kazi bagira hab ari bake cyane mu gihugu cyacu Burundi. Niwe nk'umuraperi ubifisemo uburambe, ubona ko byo yiva kuki usiguriye? Biva ku bavyeyi. Abavyeyi en general navuze yuko kenshi umwana ariko araho haririmba uzamumva ngo umva ngivyo fite nishi, urumva yumvise ko wagiye n'ahantu uvuga ati wagiye no muri concert canke wagiye muri clip ya naka. Nico tumubona dukoresha abakobwa babi muri clip, kandi beza bahari, beza barahari, kandi bajya beza baza kudukritika ngo nkaho nyemwe muraduteza urubwa ngo abantu bari hanze bazi ko twese dusa nabi gutyo. None ko mwebwe muri ngaho muri beza ko mutajamo. Ariko kenshi nasanze origine n'abavyeyi. Abavyeyi nibo batemera yuko abana babo bashobora kwisanzura ngo baje mu bintu by'umuziki, uravyumva. Kenshi bababona yuko umenga agiye mu bumaraya, agiye mu rumogi, ariko vyari sansi ko kuriya kera urana nyene aba mu bazungu canke mu bihugu biteye imbere, umwana yahoshe ariko araririmba, umuvyeyi acamutwara mu ishure kugira ngo agire experience de plus. Mugabo hano ugaririmba imbere y'umuvyeyi wabatora inkoni ngo wowe ugomba guhumanya umujyana. Ariko biriko birahinduka. Ya biriko biraza, nico tubona mubwiye nti ni buke buke. Urumva rero aho hose wumvise atabakobwa dufise barapa canke baririmba ari benshi, abavyeyi babo bazi neza yuko baba bagiye muri ntuze, baba bagiye mu bintu by'ubuguruguru,
akari cyo gituma nabo baci babibabuza kandi ugasanga bafite talent. So abavyeyi rero bariko baratwumviriza nibumve ko umuziki ari akazi tu. Umuziki n'akazi, ni umuziki ushobora gutunga famille n'umwuzukuru n'umwuzukuruza. Ivyo byose birava ku kuntu atawonere baduha badufata nko kumengo umuziki n'utuntu tutugenegene. Utugenegene ni nka dessin anime. Nakantu nyene kwa twenza abantu hama rero bakabahorashe bahejeje bagace bigira mu vyabo. Urumva? Rero abaturongoye bavyumve ko umuziki ari ikintu ca mbere giteza imbere igihugu. Kandi nubwo uteza imbere igihugu n'abawuririmba bakeneye kubaho bagatunga imiryango. Uravyumva? Twumve yuko igihugu gikwiye kudufata ukuboko. Kubera ko nibaza yuko twe dufise patriotisme yo kuririmba ikirundi. Uno munsi nimba indirimbo yanje iza guhitinga muri Jamaica. Naririmbye ikirundi. Ntabwo baza kubaza famille yanje. Ntabwo babaza jewe. Babaza uyu muririmbyi avahe. So bavuze ngo avahe bakavuga Burundi. None numva ko ari Burundi buzaba bumenyekanye n'ababurimwo bose nibikorerwayo byose. None badushigikiye bo bikigamuta. Yes. Ntidupfe nk'abacanje amisi. Famille zabo urazi ingene zibaye. Birateye isoni nk'abantu banditse amateka. Indirimbo zabo zirafise ivyo zinjiza gushika uno munsi. Ubu bareburinjiza amahera biciye ku ndirimbo zabo bagira amakaraoke. Indirimbo zabo za matata zabacize zabanikiza David ingene bazisubiramwo ukabona ingene abantu baryohewe n'uducupa twabo ntibaba batuguza amenyo baba barisha amahera. Nyina akabara bariko arinjiza. Uravyumva? Hari ahantu henshi indirimbo zabo zinjiza mugabo famille yabo uravye ingene baye biteye isoni. None natwe tuzovuga uko abana bazojya CD canke flash. Ico rero nibaza ko kice kiba ikibazo c'abaduturongoye muri Amicale des Musiciens canke muri OBDR. Uravyumva? Kubera ko umuziki wacu n'ubundi ntabwo ukingi. Uravyumva? Nibaza ko bizi ko nimba indirimbo zacu barazigurisha ku ma studio. Je ndashaka no guhura n'umuntu akambwira ngo indirimbo yawe iraryoshe mugabo ngo ndamaze kuyijya ko nka 120,000. Urumva je naherutse ndayirecordinga ndanayiriha. Wewe niwe waje kwimbura. Uravyumva? Ugasangana na 20. Cyo yumvira uwo muntu yambwiye ko yayiriye ko 120,000. Cuharura ama studio ari mu gihugu ingena ngana. Bari yayanganiki. Menshi. Aho rero tutaraja muri ya mantuze y'imihora nga izi ndirimbo bakoresha za ringtone. Bakoresha indirimbo za Wizkid kubera bazi ko atazoza kubishuza. Barabizi ko ashize y'inki wanje noce nja gutera kavuyo. Kubera bazi ko ataza kubishuza ahubwo byari itegeko ko bakoresha izi wacu 100%. Kubera bari mu gihugu cyacu. Bari mu gihugu cyacu. Namwe muharonkere. Bien sûr. Na president nyakubahwa twumve. Turakeneye rencontre y'aba artiste ukwabo. Kubera ko aba jeune entrepreneur adushize hamwe nidushikirwa ngo tuvuge ivyumviro vyacu. Rero turifuza umubonano wabo kugira ngo baze baraduha batwumvirize bumve ivyo dushikiriza bumve yuko ibintu twigisha muri societe biba bikenewe yuko babishigikira bakabiha agaciro. Ndagusabe gato uducishirize ko akapera niko novuga y'indirimbo iyo ari yo yose yawe kugira ngo duce turangiza bari muri meze neza. Naci umugani mu kirundi ngo hajye umukecuru mu gupfa yisigara bero ugasanga yagara kwizosi nk'inyabuhoro niko n'umugenzi mu guferinga tumva impanuro mfise abajama bafonda batange kwa karorero. Umwana w'umunoho kenshi avyibuha umunwa kandi usanga ari mugufa reha ninyo yisekuro bagira umwina w'ivyo bajya ndetse n'ivyo banywa bagahitamwo guhemuka kugurunwarunwa batunze no guteranya ivyo bavuza hasi ivyo bavuga hariya bameze nk'abamaraya bakurikira umuntu ashobora kubagurira umunsi wabuze ntuzobona nigisurira ni nabo kandi bica umuntu batanamujya bajya nkaribona bashira isumu mu njya bakakwanikirira n'ivyinyo kandi ari ubujyajya abo nibo mpora nitabanje tuyaga. Umugenzi wa fo akwifuriza intambwe ariko kizire kumurusha ukumva yidodomba ngo aranjyanye ibintu sha bakibagira ko wikanira umugisha wundi hamukanye igufa kandi usurane shavu Kenya mwibutura sha Imana itanga ku mwanya reka kuyihutisha. Narabahenyuye mvuze nti bya bifyondo bingera kunyo bifise isaku buriya nasanze muri abajama bimaku nimutahinduka muzo kwicwa nakamangu na kare umuntu wisukuye ikora imicafu jewe sinihanganira yimafu désolé moi je m'en fous narudi tena ndane mara tatu what yeah man.